Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido uruhagarara ndetse n'amabariyeri mu gihugu c'u Burundi. Ibintu nibyoroshe na gatoya. Amakuru adushikira aremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi yategetse ko amabarabara yose ajyamwo amabariyeri, abarengana bose bakabanza gusakwa ndetse bakabanza kureba ko batariko barakorana na M23, dore ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kumenya ko bamwe mu bakomando ba M23 bariko barazenguruka mu gihugu cose, aho bari kugenda bafata amakuru atari makeya arabana n'umutekano. Amabariyeri y'umutekano, ubwoba mwijoro no kwikeka ko umwanya n'umwanya hashobora kuba akantu mu gihugu c'u Burundi. Amakuru adushikira aremeza ko abajenerali nka bose bashavuriye Ndayishimiye. Ndayishimiye arabizi neza ko adakunzwe n'abarundi. Ndayishimiye arabizi neza ko hari intambara yijanditsemo, intambara iriko irahuza abaroberi ba M23 ndetse na leta ya Kongo, aho leta ya Kongo iriko irafashwa, igisirikare ca Kongo kiriko kirafashwa n'igisirikare c'u Burundi, akiyongeraho Wazalendo ndetse na FDLR yasize ikoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994, ihonyabwoko ryakorewe abatutsi. Ibintu ntibyoroshe na gatoya, umutekano wakajijwe cyane mu gihugu c'u Burundi. Tubagaruka ko mwidonido ry'amakuru turaza no kubabwira ikibi kibishe kiriko kirakorerwa abanyamurenge ndetse n'abanyarwanda bari ku butaka bw'u Burundi, aho bari kwagirizwa ko ari maneko za Kigali ndetse na M23. Benshi bakaba batanguye gupakirwa basubizwa iwabo bakajya kwicirwa Uvira, abandi bakaba ariko barapfungirwa mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, yaba abanyamurenge yaba abanyarwanda. Aba bose bakaba bariko baragirirwa nabi cane. Ibi byose bikaba byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ideoloji yakoranye ari mbi cane, ari y'urwanko, ndetse ko ibyo ariko arakora i Kongo ni Burundi yabikora. Akaba ariyo mpamvu abasore ba M23 bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bahagarikire byose Ndayishimiye, harimo no kumukura ku butegetsi, kuko biboneka neza ko icyo agamije ari ugusambura akarere. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Weshe ubusabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone, kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Amabariyeri y'umutekano, ubwoba mwijoro no kwikeka kw'ibiturire. Kirindo kwa 8 Nyakanga 2025 isubizwaho y'insinga n'amabariyeri mwijoro ku bwinjiriro bw'igisagara ca Kirundo mu biraruko bw'u Burundi rateye amakenga mu banyagihugu, mu gihe bivuga ko ayo mabariyeri yashizweho ku mvo z'umutekano. Izo ngingo zarahungabanije cyane imibereho y'abanyagihugu buri munsi, bituma haba icuka kivanije n'ubwoba, umubabaro no kwagirizanya ibiturire. Haraheze iminsi myinshi amabariyeri y'itsinga ashizwe ku bice bitandukanya byinshi hagati mu gisagara ca Kirundo. Imigozi y'amabariyeri akaba ashirwa ku nzira zinjira mu bice bihana urubibi n'u Rwanda. Abunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki baza ubwa mbere. Izo ngingo zinaniza cyane ubunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki,
ari nabo benshi muri ico gisagara. Kuva hagiyeho izo ngingo nta pikipiki n'imwe yemerewe gutembera kuva isaha 2 z'ijoro. Twarabujijwe gukora mw'ijoro mu gihe ariho nyine twari dufise abakiriya benshi, niko umwe mu bakora uwo mwuga yidoga. Ikibabaje kuruta bunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki basabwa gucungana hagati yabo kugira badome urutoki ku barenga kuri ayo mategeko, ibituma haba urwikeko hagati y'abakorana. Ibihano birenze urugero. Amapikipiki menshi yarafashwe n'igipolisi afungirwa muri komisariya ya Kirundo. Kubw'intahe zegeranijwe amapikipiki ashika 100 yoba yarafashwe. Kugira asubizwe ipikipiki umara indwi 2 udakoze kandi ukariha ihadabu y'ibihumbi 100 by'amarundi muri Obare, niko umwe mu bunguruza abantu avugana agashavu. Abatari bake babona ko ibyo bihano bidahuye n'icaha kiba cyakozwe, cyane muri kino gihe c'ubuzima buzimbye bunatuma imiryango ikenye ibererwa nabi gusumba. Abadandaza n'abanyagihugu basa n'abahanwe. Abadandaza bo mu gisagara ntibasingwa inyuma. Ubunywero, uburiro, amabutike ubu byugarwa imbere y'isaha 2 z'ijoro, utabikoze agahanwa bikomeye. Imbere abamotari barahaca bakagura icayi canke amata, ubu isaha 1:30 bose baca bataha, niko umukenyezi adandaza yigana. Umwe mu bayangayanga bo muri ako karere abona ko yamaze guhomba igihe c'amafaranga yahora yinjiza. Twama dusesa inyama buri munsi, abakiriya bo mw'ijoro ntibakiza. Icuka c'ubwoba mu miryango. Abanyagihugu benshi basanzwe berekana umubabaro bafise kuko kubuza abantu gutembera ku mugoroba. Gutembera mw'ijoro ubu bisa no kwitega guhagarikwa canke ukanakubagurwa bikomeye. Mu gihe umwana agwaye mw'ijoro umuntu ariyumvira cane imbere yo kuja gufata itagisi. Imigozi iri mw'ibarabara irateye ubwoba, niko byiganwa na Serugo. Hikekwa ibiturire. Hampande y'izo ngorane abakorera kuri ayo mabariyeri baragirizwa ibiturire. Abanyagihugu bemeza ko ibiturire bitangwa kugira ngo harekwe imodokari zimwe zirengane, cane izitwaye ibitemewe n'amategeko. Mw'ijoro nta modokari irengana idatanze ikintu ku bapolisi, byemezwa n'umunyagihugu atatanze umwidondoro. Ibyo bikorwa birakura icizere ku nsiguro nyakuri zatanzwe ko ari iz'umutekano. Ukwikingira kw'indongozi. Babajijwe iki kibazo, indongozi zo muri ako gace zivuga ko ibyo bikorwa bikenewe mu ntumbero yo gukingira umutekano. Abanyagihugu bategerezwa gutahura ko umutekano ufise igiguzi. Ntitugomba kubatera ingorane, niko umwe mu bajejwe intwaro mu Kirundo asigura. Umwe mu ntwazangabo mu gipolisi aruhira. Nimba ingingo ziraba imiduga n'amapikipiki nuko batubahirije amategeko. Umutekano canke ukwitwaza igikenye c'ubutegetsi. Nubwo bisigurwa nko gukingira ku mutekano mu karere, izo ngingo ziratera kwibaza nimba koko zizoja mu ngiro n'igipfungu kiri hagati y'umutekano, kwitwaza igikenye c'ubutegetsi no gugomba kwitungisha. Icuka gifatiye ku ngorane z'akarere. Uko kugumisha iby'umutekano mu Kirundi biriko biba muri iki gihe. Hari uguhagana hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Kenshi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yemeje ko afise amakuru y'uko u Rwanda rutegura gutera u Burundi. Ntituzokwemera gupfa nk'abanyekongo bicwa nk'impene. Naramaze kugabisha u Rwanda. Nuko umukuru w'igihugu c'u Burundi yashikirije mw'ijambo afatiye ku mabi yisubiriza mu buseruko bwa Kongo, amabi ariko aragiramwo uruhara, dore ko abasirikare b'u Burundi bariko barakora ibikora inyamaswa mu gihugu c'u Burundi, aho bari gukora ubwicanyi buteye ubwoba. Tugaruke ku bari kwirukanwa ku butaka bw'u Burundi bahorwa ko ari abanyamurenge canke se abanyarwanda, bagafatwa bagapfungwa. Barirukanwe banazibirirwa ku rubibi. Amagorwa y'impunzi z'abanyekongo ziterwa n'imbonerakure n'igipolisi. Bujumbura ku wa 9 Nyakanga 2025 kuva kuri uyu wa mbere wa 8 Nyakanga 2025 impunzi amajana z'abanyekongo zarahagaritswe mu bice bitandukanye by'amakomine ya Cibitoki na Bukinanyana.
mu ntara ya Bujumbura ihana urubibi na Kongo. Aba birukanywe barerekeza ku rubibi rwa Gatumba baracazibiriwe muri ico gice kandi bakaba babayeho mu bukene budasanzwe. Ibyo bikorwa biriko birakorwa n'igipolisi n'imbonerakure. Abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Bibaye mu gihe kigoye kubera ibikorwa bya M23 muri Kongo n'irungikwa ry'abasirikare barenga ibihumbi 10 b'abarundi mu buseruko bwa Kongo. Ku mpunzi zirenga ibihumbi 90 z'abanyekongo zisanzwe ziri mu Burundi, ubukene buriyongera bikunyurwa n'igabanurwa ry'imfashanyo. Ku wa mbere wa 8 Nyakanga mu gitondo ca kare, igipolisi kivuye i Bujumbura gifatinekanije na komisariya y'intara ya Cibitoke n'imbonerakure caratanguje igikorwa cagutse mu makomine ya Bukinanyana na Cibitoke. Imvo kumenya no kwegeranya impunzi z'abanyekongo ziri mu misozi yegereye Kongo kuva ku wa 19 Ruhuma nk'Gasenyi, Buganda, Rubuye na Nyakagunda hahora ari Mparambo ya mbere. Kubw'ibiharuro byatangajwe, impunzi 80 zarahagaritswe Igisenyi, Buganda kuva ku munsi wa mbere, abandi 72 bahagarikirwa mu Rukana ku wa kabiri. Kwa 9 Nyakanga igikorwa carabandanije, bose hamwe abanyekongo bashika 126 barahagaritswe ku mabarabara atandukanye, harimwo 8 yo muri quartier Swahili mu Rugombo centre, bakwiza abantu 578. Impunzi zarategetswe kuja mu makambi azwi canke birukanwe ku ngufu. Muri iyo minsi ibiri abanyagihugu bo muri ibyo bice baraguraniwe mu mihana yabo. Nta wari yemerewe kwiyunguruza, imodokari z'igipolisi nizo zaguma zizunguruka. Igipolisi casigurira impunzi zafashwe ko zitegerezwa kwemera kuja mu makambi azwi canke zirungikwe mu Gatumba aho zizorungikwa Uvira muri Kongo. Umwe mu mpunzi z'abanyekongo arashinga intahe: badutwaye ku ngufu mu gihe atakibi na kimwe twariko turakora, twabana mu mahoro n'abarundi, kwanka kuja mu makambi kuko ubuzima butari bwiza, batwirukanye tuzosubira muri Kongo. Ibihuha by'umutekano inyuma y'iyo ngingo. Ubw'indongozi z'igipolisi ico gikorwa cishura ku makenga y'umutekano. Inyifato y'abo banyekongo irateye amakenga. Bamwe biboneka ko baronka imfashanyo iva hanze isumba iy'abarundi, kwikeka ko bibafitaniye ubucuti na M23. Nico gituma twafashe ingingo yo kubarungika iwabo, niko byasiguwe n'umwe mu ndongozi z'igipolisi itashimye kwidondora. Kuzibirwa ku rubibi n'icuka c'ubwoba. Iyirukanwa ry'abo banyekongo ntiryagenze uko ryari ryateguwe. Ku munsi wa mbere imirwi yahagaritswe i Buganda na Rukana ntiyashoboye kujanwa gushikira Uvira kuko umutekano ari muke. Izo mpunzi zaciye zegeranirizwa mu Gatumba, ariko kuri uyu wa kabiri inzira ija muri Kongo yazibiwe na Wazalendo, umurwi w'abanyekongo bitwaje ibigwanisho wanse ko batahuka. Inkurikizi: impunzi 100 ziracazibiriwe mu Gatumba, nta bifungurwa bikwiye zifise kandi ntibazi ibizokurikira. Umwe mu baserukira impunzi z'abanyekongo mu Burundi ariyamiriza ati: abo bantu ni impunzi, ni abanyekongo bahunze Kamanyora, si abarundi kandi si abanyarwanda, si n'abansi. Dusaba Wazalendo kubareka bakarengana. Akongera koko abakenyezi n'abana baraye hanze baribwa n'imibu kandi bakirirwa ku zuba. Umuvugizi wa HCR ntitwamutoye kugira agire ico ashikirije. Umutekano muke Uvira no mu karere. Uvira haracari uruhagarara. Imirwi ya Wazalendo ishigikiwe na Kinshasa iriyamiriza General Olivier Gasita wo mu muryango w'abanyamurenge yaheruka kugenwa kuba icegera c'urongoye akarere ka 33 k'igisirikare ku wa mbere Nyakanga. Iyo mirwi y'abagwanyi imwagiriza gukorera u Rwanda. Ibyo byatumye imirimo ihagarara mu gisagara. Igice c'amashirahamwe yigenga niyo mirwi yitwaje ibigwanisho yaratanguje imyerekano ikora ku bisata byose.
M23 ubu igenzura imigwa mikuru y'intara za Nord Kivu na Sud Kivu n'ibice byinshi birimwo Ubutare na Kamanyora haturuka izo mpunzi zirukanywe. Wikekwa ko ushigikiwe n'u Rwanda ibyo ico gihugu ciyamiriza. Uburundi bwarungitse hafi abasirikare 10,000 mu buseruko bwa Kongo gufasha igisirikare ca leta ya Kongo n'imirwi icuritse na Kongo kurwanya M23. Bw'amasoko yacu abantu bashika 5 barishwe mu mishamirano n'igisirikare kuri uyu wa mbere Uvira. Ibi byose bikaba byerekana ko ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.